Turasubiye kubaramutsa tubanikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance n'isango ry'amakuru mu Kirundi tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi. Inyuma yaho sentare mpanavyaha makungu CPI irekuriye abahinga bayo kugira amatohoza ku mabi yabaye mu Burundi. Leta y'u Burundi ntiyatanzwe kugira ico ibivuze ko mu kwanka ko iyo sentare igira amatohoza iciye ku mushikiranganje wayo w'ubutungane Laurentine Kanyana. Avuga yuko ingingo ya sentare mpanavyaha makungu CPI atana hamwe ifata Uburundi kuko Uburundi bwamaze kuva muri iyo sentare kuva ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2017. Akavuga yuko iyo ngingo naho bavuga ko yafashwe itariki 25 abarongozi b'iyo sentare CPI bashatse kugira ngo gusa bisigure igituma bafashe iyo ngingo kurikira umushikiranganje Laurentine Kanyana. Leta y'u Burundi iherutse kumva mu binyamakuru mpuzamakungu ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari irahe iherutse guha uburenganzira umushikiriza amanza wayo bwo gutanguza amatohoza mu Burundi ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva igenekerezo rya 26 ndamukiza 2015. Uburundi bwagomba kubanza kwibutsa Abarundi n'amakungu ko kuva itariki 27 Gitugutu 2015 butakiri abanywanyi biyo sentare. Kuva iyo ngingo rero Uburundi buyifata icari cyo cyose gikorwa niyo sentare ntikiburaba. Iyo ngingo kandi Uburundi ntibwigeze buyimenyeshwa igihe bwari bukiri umunywanyi w'iyo sentare, ari naco gituma ingingo zafashwe muri ico kiringo yari ikiriyo itamenyeshejwe ifata ko zitigeze zibaho. Muri iyo ngingo yafashwe haravugwamwo ko umushikiriza amanza w'iyo sentare yobaye yasavye imisi 10 kugira ngo ashobore kubimenyesha abanywanyi biyo sentare bose. Uyu akaba yari umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Kanyana. Nayo ngo iyo ngingo ya sentare mpanavyaha makungu gutanguza amatohoza ku mabi yabaye mu Burundi ngo gishobora kuba icigwa kubara abo bose biyumvira kwifadikanya n'umugwi w'abicanye harimwo abari mu butegetsi bw'u Burundi. Ivyo bikaba bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona. Akavuga akabona yuko iyo ngingo kandi ije kwerekana ubushobozi bw'ubutungane mpuzamakungu eka n'agaciro kakiremwa muntu kurikira. Bavyakiriye neza cyane kuko irya ngingo itanga icizere gikomeye cyane ku Barundi bose ko ukudahana ivyaha bigiye kugabanuka mu Burundi. Bitanga kandi icizere ku bantu bahohotewe, kubacika ku icumu yuko bagiye gutunganirizwa. Biragabanya umubabaro wabo, biragabanya gahinda. Hanyuma rero iya ngingo nayo iyaje kwerekana yuko bajya bicanyi koko ivyabo vyamenyekanye kandi ko ivyo bakora bazohava bagakubitwa inkoni indari mu gahanga ko aho bazoja hose bazokurikiranwa. Mwibuke yuko bijya vyaha bakoze bidacika ntibihera, igihe cyose bakiri mu buzima barabakurikirana iyo bari. Rero bijya birabaca intege muri ya migambi yawe y'ubwicanyi. Iyo ugiye no kuvyumviriza urumva yuko bafite ubwoba mu byo bavuga. Irya ngingo rero kandi ni ngingo igiye itanze sinovuga gasopo ariko iragabisha abantu bose, Abarundi bose batari bwaje muri ubwo bwicanyi. Ibabwira iti muragaba nimuje ko nabaroyemo tugiye kubafata tubahane. Irya rero ngingo ni nziza mu buryo bwose bushoboka kandi twari turindiriye rwose.
yego hanyuma icyo navuga kindi nuko ivyiyumviro nyamukuru umuco ukomeye w'ubutungane w'ukubahiriza agateka kazina muntu wiyerekanye kusumba ibindi vyiyumviro bindi ababigwanya baza baravuga barya abantu b'Ibujumbura bavuga ngo twebwe twarikukiye ngo hanyuma twebwe ngo abanyafrika nitugende dukora ivy'iwacu twitunganiriza ivyacu bagafata rero ivyo vyiyumviro vyitwa independance souveraineté panafricanisme ngo biriko biragwana n'ubutungane canke no kubahiriza agateka kazina muntu kandi atari ivyo kuko ivyo vyiyumviro vyabo bavuga bigomba kuza kubahiriza iteka ry'umuntu bikubahiriza ubutungane bw'abantu rero vyerekanye yuko irya ngingo yerekanye yuko ubutungane buza imbere n'agateka kazina muntu kaza imbere y'ibindi vyose bavuga nayo ngo kubijanye no kubona leta y'u Burundi yiregura yuko iyo ngingo ya sentare mpanavyaha yafashwe nyuma yuko Burundi buvuye muri iyo sentare ko naco bisigura ufatiye ku ngingo y'ijana na 27 igenga amasezerano y'i Roma kuko yemeza yuko naho igihugu coba camaze kuva muri iyo sentare bidasigura yuko amabi yakozwe muri ico gihe abahanaguritse n'ubunyene kurikira Emmanuel Nkengurutse nta na kimwe bihindura iyo ngingo yafashwe kandi izokoreshwa ishobora guteba gusa kubera ko bashobora kubuza bariya bagira amankete gushika ku butaka bw'u Burundi ariko bitebuke abakoze icyaha bazohana kandi iya ngingo iguma ariyo uravye icyo amasezerano y'i Roma avuga mu ngingo yayo ijana na 27 bivuga yuko igihugu naho kivamwo kikikura muri ayo masezerano ivyaha vyakozwe imbere mu gihe ico gihugu carimwe biguma bikurikirana na cyane iyo hari haruguruwe bijya vyitwa amatohoza mwibuke kandi yuko mu kwezi kwa kane 2016 bari batanguye amasezerano y'ibanze bambe amatohoza y'ibanze canke amatohoza y'intangamarara niyo rero yavuye yemezwa n'ayo matohoza nyene izina atanguye rero harya rero Burundi bwaremeye ko buzokurikiza izo ngingo harya bategetswe kubikurikiza naho rero ubutegetsi bw'Ibujumbura buguma bunana ko atamabi ariko araba mu Burundi n'ubu habandanya kuvugwa abanyurujwe batazwi irengero ryabo nk'uko biri mu mugambi ndondeza w'ishirahamwe Fokode tugaruka kuri Joseph Sabimana yari umunyagihugu wo muri zone ya Cibitoke yanyurujwe n'abapolisi bari barongowe n'usanzwe azwi ku mubwicanyi yitwa Jonas Ndabirinde asanzwe ari mu gipolisi gicungera umukuru w'igihugu akaba yatwawe umunyagihugu akaba yatwawe akuwe mu Ngagara n'ubu ishirahamwe Fokode riciye mu mugambi ndondeza rikaba ribaza uyu munyagihugu yagiye nk'uko tubishikirizwa n'urongoye ishirahamwe Fokode Pacifique nini nahazo kuri uyu munsi ishiramwe Fokode ryashize ahabona ibijanye n'amatoza ryakoze ku bijanye n'inyuruzwa ry'umusore yitwa Joseph Nsabimana yaba hariya mu Cibitoke akaba yari umunywanyi w'umugambwe MSC Rurezangemero akaba kandi yari yarakoze ibikorwa bikomeye bijanye n'imyerekano kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ca nkuru nziza aho muri ajya makartier y'uburaro kubw'igisagara ca Bujumbura banamutazira komisere uko amakuru twe dufise abivuga nuko itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu 2015 Joseph Nsabimana yahamagawe n'abahungu babiri bahoze bari mu bakoze imyerekano akaba bari bamutumiye ko buhurira mu kabare bita Maison Blanche ko mu Ngagara muri quartier ya gatatu araheza yitaba ubwo butumwa azi yuko bagira bicarane ariko asanga yari yatezwe umutego aho yaciye afatwa n'ikigwi cy'abapolisi bari barongowe na Brigadier Jonas Ndabirinde ari mu bacungera Petero Nkuru
Nkurunziza kandi akaba amaze kuvugwa mu madosiye atari make ajanye n'ivyo kunyuruza abantu. Kuva afashwe yaciye ashigwa mu ikamyonete y'abapolisi, guhera ico gihe nta muntu arasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe wararondeye ahashoboka hose mu busho canke mu buruhukiro bw'ibitaro, ariko ntibigeze bamutora ahantu na hamwe. Umuryango waranituye wa mugwi w'igihugu urabye agatakaje na muntu CNDH. Muri CNDH nawe nyene bishuye ko bamubuze mu busho bwose, ariko igitangaje ntibanamushize muri raporo yabo y'abazimiye mu mwaka wa 2015. Umuryango kandi wabandanije no gutegwa ubwoba ku buryo murumuna wa Joseph Nsabimana yahavuye yinyegeza hafi imyaka 2 imbere yuko ahunga igihugu, ariko aronderwa n'igipolisi, aronderwa n'abajejwe intwaro ngaho mu Cibitoke, akaronderwa kandi n'imbonera kure zaho. Umuryango twarumvise ko watanze n'amafaranga ashika 550 wahawe abantu batatu bavuga yuko ari intumwa za Jonas Nabirinde kugira ngo barikuze Joseph Nsabimana, ariko ivyo vyose nta cyavuyemwo. Muri no tangazo rero muri Fokode twasubiye gushima gose ingingo iherutse gufatwa na sentare mpanavyaha mpuzamakungu yo gukurikirana ivyaha biriko birakogwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa 4 mu 2015. Eka mbere muri zino ndwi zibiri tukaba tugiye gushira habona amadosiye atari make ajanye n'ivyo vy'inyuruzwa ry'abantu, aho usanga inzego z'igihugu atana kimwe ziheza ngo zikore mu kurondera ababa bakoze ivyo vyaha canke mu kurondera gutabariza abo babanyurujwe, akari navyo bisigura igituma haheza hagakenerwa sentare mpuzamakungu iza gukora mu gihe amasentare y'u Burundi adashaka gukora ku vyaha vy'agahomerabunwa biriko birakogwa muri ico gihugu. Tukarangiza dusaba ko kubaha amatohoza yigenga ku bijanye n'inyuruzwa rya Joseph Nsabimana, tukanasaba ko Brigadier Jonas Ndabirinde n'abandi bose bavuga muri no dossier ko botumwa ko mu butungane bakisigura ku mabi bavugwa ko menshi ajanye no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Imbere yuko turangiza aya makuru tugaruke ku makuru ajanye n'imico kama, cyane igisata c'inkino bita teatre, aho ku munsi wa gatandatu ariho hasozegwa ibikorwa vyariko birabera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Igikorwa c'uyu mwaka kikaba cari gihagaze ahanini ku bijanye no kwigisha urwaruka ibijanye no gukingira agateka kazina muntu, murantunga ibijanye no gukingira ibidukikije. Abarundi bari bitavye ico gisata ca Kina festival cabereye mu Rwanda, bakaba bavuga ko bishimira cyane icigwa bahakuye na cyane mu bijanye no buhinga bwo kwandika teatre. Tukaba tugwirwa mu nkuru iramvuye na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwana. Kuri wa gatandatu ni igiteramo citwa Kina Festival carangiye. Iki giteramo kikaba cyasigiye abavyeyi kanabana, tutibagiye n'abakinyi basanzwe bakina ivyese mu bihugu bitandukanye bitavye iki giteramo, inyigisho eka n'ubumenyi butandukanye. Uyu numwe mu bavyeyi bitavye iki giteramo kuva gitangura gushika uno munsi. Je trouve que c'est une initiative. Ivyese ni nkenerwa mu buzima bw'umuntu. Ni ivyese bikinwa hisunzwe ibidukikije. N'ibintu bikoreshwa n'imbaho dusanzwe tuzi, bigakoreshwa kugira umwana azokura afise umwete eka no kwiyumvira ku buzima bwiwe. Ivyese vyakinywe ngo ni ibintu bikomeye ku buzima bw'umwana, aho umwana naho ari munsi y'imyaka 2 ashobora kubona agatahura ubutumwa bitamugoye. Kuri jewe ndabona iki gikorwa ari ingirakamaro mu Rwanda. Iki gikorwa kirabugwaruka kandi cisunga imiburiwe abana bacu na cane abari munsi y'imyaka 12. Je trouve que c'est un spectacle. Nasanze ari bikino bibereye ijisho, kuko uravye ivyo bakina biratuma umuntu yumvira cane kuvyo ashaka. Uravye n'icese kiriko kirakinwa, sanze rero ari ingirakamaro. Vyamaye icigwa cyo gusanga ko icese ari ikintu cerekana uko isi imeze, ushobora kwitahura utarinze kuvuga. Abakinyi bakina mu ntumbero yo kwerekana abarorezi ubutumwa buri mu vyese. Dans son monde, dans son univers, et je trouve ça super. Abarundi batumiwe muri iki giteramo Kina Festival barashima inyigisho n'ubumenyi bakuye muri iki giteramo, aho bemeza ko bahungukiye ibintu bitari bike mu vyerekeye gukina amareresi. Mu byo twishinze ari guteza imbere ubumenyi, ego tukagerageza kuza turahura ubumenyi ku bandi basanzwe bakina ibyese by'abana, kimbura natwe tukagisha dutereye naho tuvutse vuba, ariko turazi ivyo turafise ubumenyi twoshobora gutera abandi. Rero mu byo twashoboye kwiga ni ukumenya mbega